Ingabire y'amakaye 1000 niyo yaronkejwe abana bo mu miryango y'abatwa kuri wa gatanu w'igenekerezo rya 9 Nyakanga umwaka wa 2022 ku mugwa mukuru wa komini Sare intara ya Bujumbura. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe n'ishirahamwe Herobi. François Ndize muhuza bikorwa muri iryo shirahamwe aratubwira ingene babiteguye n'intumbero bari bafise. Muri rino cimbihuwa byo muci cyo kubakira inzu bantu banikora ku mitumba itandukanye igize komini Sare, aho tubikoranye n'abajeje intwaro ari umustanteri n'ujejwe indero bagerageje kudufasha mu kuturonsa kugwaruka badufyaturiye amatafari yubatse izo nzu muri komine yacu nziza ya Isare. Mugo gwaruka hakaba harimo rwishi rero n'ivyo bikorwa rwaje ruvuye ubwoko bw'abasangwa butaka aribo benshi mubona bari hano. Cyo kuba rero kimaze kuranguka neza, twariyumviye yuko twofasha mu gutanga ibikoresho byo kwishuri abanyeshuri bitanze muri ico gikorwa. Ariyo mpamvu mubona rero twashoboye gushika hano kugira ngo dutange ibikoresho bigizwe n'amakaye. Twaje turenganije amakaye angana n'igihumbi kugira ngo abanyeshuri bitanze bashobore koroherwa aho amashuri guca atangurira ku munsi wa mbere. Turakenguruka rero ukuntu igikorwa cagenze, tugashimira cyane nyakubahwa mustanteri, tugakengurukira kandi umuyobozi w'indero na bamwe twagiye turakorana hano ukuntu igikorwa cakozwe kandi umwanya muto mu kiringo twari twihaye, ko twakwifuza yuko imvura itangura kugwa inzu zisakaye kandi byagenze nyene. Mustanteri wa komine Gilbert Niyonkuru yarashimiye iryo shirahamwe hamwe n'ubwo gwaruka. Mwamenye ko hashoboye kubakwa inzu zitanu ku mitumba itandukanye ya komine ku mfashanyo y'iryo shirahamwe. Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza.